Tanzania n'abandi ni ikihe kintu uzokora nka collabo nyingu uzokorana na Joachim nyingu uzokorana na Abel nyingu uzokorana nande ni ikihe gikorwa vuba nyine kigishushe gishikanga kukibuga cy'indege byatwivuga kenshi cyane ingia tuje mu buryo bwo gufasha ibi tumalize kwanza hivyo ya mapenzi hapana. Tumalize kwanza abasekirite duheze kwanza mani vyatuza ni sheri wake ni bibi yake ni sheri wake chaha reka usanga bazinanye mzee oya bazinanye gute kandi ari kwanje kamanza iyi kwanje ari kwanje bitu gani Vamos. Para wapi? Anamufana mureke. Reka manje usome. Ikibazo cyawe uru rugendo mfashe ntabwo urugendo ko gukora filime wanje urugendo mfashe ko gufasha abantu bakiri hafi cyane bafite impano benshi cyane Ibintu birahi anapenda ba diaspora tu. Unakwenda kupenda ba diaspora. Hauna taa akili msawa. una nani Mimi kabla ni sheri wangu. ni sheri wangu Sheri wangu analilia mfungo mwingine mtu. Anapenda kupanda ndege kwa nguvu. Tu anaona ni diaspora ashaka kukunda mahera. nataka diaspora musubiza inkwano zanje. Namaze kutanga inkwano mushobora gukunda uwundi muntu. Nigikunda. Kina mzee sawa. Sasa kome inkwano. sasa unishika tatu Sasa mbona alikubali mahali? Bali kubali mahali. Bani twende tumalizane na John Key. Twende tumalizane na John Key. So that basi. Alaba. Ndio tuweze na John Key. Wewe malo. Malo. Niko siauliza swali. ya kweli barashoboye cyane rwose kubatishe impano ziri mu Burundi haje abantu benshi cyane kandi ikibazo cyanyu maze ngenda ndarusha ikibazo cyane Jenza akabazo ivyatuzanye mu rumengo vyahindukiye gatoyi. Petetre we tuzokuronka uruwacu tuzokurondera buke buke ariko tumaze kwanza duheze kwanza ikibazo. Uyu mwana w'abakobwa aje aguha amashugwe. Umutama mwatatse ngo inkwano ngo zizosubizwa. Ivyo je ndabizi nka vya bigano vy'ama content. Ariko je ndabibonye realite narindi ari hejuru. Ebonye realite. Je shaka duha umuco kwanza kurujyamo n'abakobwa. Kumuzi cyangwa utamuzi. cyambere na mbere ujya sindamuzi sindiga ndamuvugisha nimba amaze kuvugira nka message kuri Facebook cyangwa Instagram sinzi ariko je n'ubwa mbere ndamubona kandi je ndafise umugore kandi ndamukunda umugore wanje kandi dufitaniye n'umwana kandi ndama namupostinze misi yose sinci umugore wanje nyuma byo n'ibinabaho ariko uri intwari je ndakoze nk'intwari iki kibazo cyabaye wacirengagije cyane mu gihe wari kuraba ukungene umanze ukakiriyariza bigahera ariko wavyirengagije wagumye wihuriye ubandanye
mu ibindi nkora yuko abantu bariko badukurikirana bo bibona mu yindi shusho ga John Key ubona yuko umengo sico catuzanye oya ariko urubanza rumwe rumarazinga icyatuzanye ngaha ni ibintu ko turavugira ngaha ivyo bindi byo bituma secretary yabaye kure bari kumva hakiri kare murakoze asante. Okay, my name is Star Boy the Ship kuva muri Star TV. I'm the CEO wa Star TV. Kandi nje sango ndongo ikinyamakuru cha Star TV. Firstly, welcome in our country, in your country. Kubera ko ni igihugu ciwawe kandi igihugu ukunda, ni igihugu nubwo ko wataye mu ruzogi. Ndabona uwo bita Joachim Smith all the way from Inkinzo TV. Neza na neza umwe bakinyi ba filme dufise barikora neza cyane. Bamaze gukora featuring zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu biranugwanugwa ko agiye kujayo. Joachim Smith muri no mwanya maziki hano ni igiki kintu tuba cyatumyaza hano. Nashashane ko twabonye badge abantu bambaye ziriko foto yiwawe ndetse na foto yiwe. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, bafuwa pasa mu herukino mwaragize ibintu byanyu bya audition muragira kwa muri imbere na umusaza ngaho yukeye John Key, welcome again, bro. John Key, welcome again in your country, bro. We're very smart, very clever. Amaharanyo amaho muravuye ku mazi maremare ntuze weya mbe mwaje ryari gabikira Mariya nawe jewe nyoko na jejo canumva ko ejo tuzoje kwakira John Key ku kibuga c'indege kuri aeroporo ya azoshikira kuri aeroporo gabikira Mariya nukuri nanje azogenda ndamwakire nahora ndamubona mu mafilime Bikira Mariya nawe byukuri nyoko ikintu cya mbere kizoba kimuzanye ni ikintu kijanye n'ibintu vya filime no guteza imbere impano na cyane cyane ku bakinyi ba filime yewe Bikira Mariya nawe burya erega ntuze weya reka nukuri turabe ko natwe twotera imbere sha ivyo mariko muravuga Margarita nibiki ingurabe sheri nukuri kw'Imana John Key nukuri yashitse nukuri kw'Imana mbere Tayari.
bari sawa ntuwasukuma ni yego rero bashaka rero naje ngaho uri umwe niwazifata mutiye umwe please muzihe umwe tumuronke wenyene bikiro bizifata naza ko nsumba imari ibi banda musumba hano ubaza okay nagoma mazina bagwira igituma twaje ngaha mu Burundi kuri no munsi mu mwaka wahera ndibaza benshi barabonye ko twakoze audition dushaka kurondera impano ziri mu gihugu cy'u Burundi kugira turabukuntu twakorana filme nabo warakoze filme zibiri n'abantu bari bacaguwe hanyuma turasubira muri Oscar ariko twapanze gukora filme zishika kuri zitatu ariko ibintu ntivyagenze nk'uko twabishaka rero maze gushika muri Australia nabandanyije nshira focus cyane mu bintu vya famille hama ndosubira ndaraba ndabona ati bado hariho ikintu tutarakora twarashaka gufasha cyane impano ziri mu Burundi kandi ni nyinshi cyane rero cyo tuvuga ati reka tugaruke turabe yuko twakora iyindi projet yo gufasha abantu bafite tala muri filme na comedy ariko dushobora gufasha abantu bose baje muri audition kubera ni benshi cyane kandi icyo dushaka gukora muri no rugendo ni ugufata mu mugongo abakinyi bashika kuri 4 abakinyi ba filme harimo n'aba comedy bo ukuntu tugiye gucagura tuzacagura babiri bavuye muri audition bari bacaguye muri audition turafise groupe yabo tuzora muri iyo groupe tuvuga ati aba nibo ducaguye dutangurana gukora icyo gikorwa hanyuma duhejeje gucagura abo muri group tugana ducagure abandi batari muri groupe ariko bafise tarakwira nabo nyene baronka ayo mashance yo gucagurwa kugira bashigikirwe abo kuntu tuzobacagura tuzopublia nimero ya WhatsApp umuntu ahari hose avyumvisemo azokora video yerekane impano yiwe hama niyacagurwa azohamagagwa tubonane hama tutangure kumufasha uko dushoboye kose muko tuzofasha ntabwo tuvuze ati turamusinye muri contrat cyangwa turamushize muri label ibintu nk'ivyo no cyo tugiye gukora tuzobafasha uko dushoboye kose turi nyuma yabo amezi 6 ayo mezi 6 amaze guhera umuntu hazoba hageze ko ashobora nawe nyene kwibandanya yifashe yamaze kumenya byose rero uburyo tugiye gufashamo n'ubu uzocagurwa tuzobanza tumwereke ukuntu ashobora kwifata nk'umustar nk'umuntu afite talent tumurondera ibiganiro mu ma media atandukanye tumwegishe gukoresha Instagram, Facebook, YouTube nimadafise izo konte tuzimugururire tongere tubimufashemo hanyuma tuzokongera tubabwire bagende kurondera stories canke filme bashaka gukina hama twebwe tuzozifinansa turondera uburyo bwo kuzikora tubarondera aba cameraman aba soundman aba editor byose dushira hamwe hama filme ikogwe iyo filme azoba ari iwabo ntabwo azoba ari iwacu azoba ari iwabo hama twongere tubereke n'inzira bashobora gukoresha kugira izo filme zabo zishike imbere nimba tuzokora filme imwe canke zibiri muri amezi 6 bizovana n'ukuntu umwanya uri kuragenda ariko après y'ayo mezi 6 ndizeye cyane yuko umuntu wese tuba twasiye tumufashe azoshobora kwiteza imbere baadaye hama ayo mezi 6 amaze guhera cyo dufata muri babandi bari barungitse twatu video batacaguye twongere dusubiremo tucagure abandi 4 no kuvuga the light of Africa sohora ducagura abantu 4 dufasha muri amezi 6 no kuvuga abantu 8 mu kwezi yakoze ariko nitwa Noraske ntara gatandatu canke Noraske solution man kuva hariya mu kinyamakuru kigezweho citwa Top News Plus 257 ikibazo cyane